Ugerageje kuraba Fizo ni umuntu yakoze music kuva kera twebwe twakuze turi abafana biwe n'abandi n'abavyeyi bacu bamwe wasanga bamufana bivanye n'ibintu byiza yakora namba baramwiyumviriye bakamuha ijya award ni kubera ko babonye yuko ayikwiye kandi akwiye agashimwe mugabo ugerageje kuraba ibikorwa yakoze ntivyari bikwiranye n'amashugwe hari umunsi imibiri yacu izobora ikatuvaho hari umunsi nzoririmba Le Bon Mon Pays Burundi ariko ncuri ntimba kuba Sogo atakiri Burundi hari umunsi tuzokora mahiti connection atazo rero nta mpamvu itagira impamvu yose ifise impamvu yayo rero gisigura yuko no musi namba rap iri hasi ifise impamvu yayo kuko ngo hari umunsi Kireko azobaho mu buzima bwiza n'abandi bari kumwe Kireko n'abantu biwe bakama baryohewe hari umunsi imibiri yacu izobora ikatuvaho umunsi ijuru n'isi navyo nyene bizovaho hari umunsi ibyo dukora bizotubeshaho uwo munsi nyene mbabwira nta myidogo izobaho ifaranga ntiritume wiyambura ubuntu wiyite bakame mu kunyaga ivy'abantu hari umunsi mu muziki hazovuzwa bashoboye ikimenyani giturire bitaceze byaragiye yama award y'amashugwe uyo munsi atagitangwa natwe turora nigo biciye mu kwimbura management zitagira amahera bamwe bahiga kiki gusinya tukiyankira hari umunsi zakaya zobona yesa turi igiti bidondo na sabi batakigwanira stage uraca bugacana yandi igihe kizoza abasore baginyama ntibabe bakiga ivyuma. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Cha kinyamakuru cy'amakibazanira bashasha mvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hamarusubira dukengurikira mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right ndi kumwe n'umurapper, nuvuga umurapper jewe nemera, numu barapper benshi cyane ariko ari muri bamwe barapper benshi jewe nemera ni Mark Pharaon. Pharaon bite? Ni sawa cyane. Biraza neza. Nukuri turashima. Umunsi umeze gute Pharaon? Ya umunsi wagenze neza kandi umeze neza. Umeze neza cyane. Yes kuno umunsi warategereje kuza kuri ibintu bimeze gute Pharaon kuno musi nimba tari banga icambere nari nategekanije yuko nzakuza ngaha yes ugeza ngaho nyene Pharaon yes twumvise yuko twebwe twaho iteka mu ba mbere Pharaon yarashize kuri uno musi ba mbere Pharaon yaduhaye nuvuga umunsi wiwe mu kudushira imbere urakoze cyane Pharaon namwe mwakoze uvya kere gute kuri uri mu nyubako za Buja Hit ni ibintu bidasanzwe cyane ni ibintu umuntu akwiye kwishimira kubera hari benshi bifuza gushika muri kino kibanza mugabo bataragirirwa ayo mahirwe ariko jewe now ndi ngaha rero ni ibintu byo kwishimira egesi na cyane nivyo kwishimira nico cyo tugira ko nakarongo gato Pharaon yashize mu muziki wiwe umunsi ava tutaratangura ivy'ikiganiro cyane uvuga yuko ngo uvyo kwishimira umubiri hari umunsi imibiri yacu izobora ikatuvaho no kuvuga yuko nta numwazi atazi yuko azogenda yego kuko twebwe aho turi hari abandi natwe rero tuzohava haza abandi isigura yuko tuzovaho hama haza abandi ivyo kwishimira umubiri rero ntitugiye kubikora ivyo bikora gututazi utazi umunsi ni saha wawe utazi iki jambo ry'Imana rivuga yego igisera cyane ariko twokoma twiteguye Pharaon skoro utazi umunsi ni saha yego ni ku jambo ry'Imana rivuga yes no musore navuga avuye ivugira make mu kumuraganira ariko afise byinshi cyane avuga bicije mu ndirimbo ziwe je nasanga kumwumva Pharaon muri Devo si Devo yonyene je nataka kumva muri Devo vuga ati uyu mujama kora mapana manene ariko na mistari bikumva sana munyuma ushiduhizini ego ubu ndase kandi ko bara muri umunsi wacu tuzane n'amasana naritaye ku rutare no ku mabuye ndakora ibyo nshoboye byose kubera ko ni kimwe muri byinshi abantu bansaba gukora rero no musi nabigeze ko ni ikintu cyo kwishimira yes twamumva gusa mu majwi ariko nitugize tumubona mu by'ukuri no kumubona iyo ariko no musi ko turamubona Pharaon tuko turaganira tumubona cyane hari inyuma yacu atubwira yuko ngo ari umunsi Kireko azoba mu buzima bwiza hari umunsi navuga yama award y'amashugwe azovaho ari umunsi ibintu byose bizogenda fresh cyane yes navuga Pharaon yaho iteka navuga canke yatumiwe mu nyubako za Buja TV ngeno nyene tugira tumubaze kubyerekeye igikorwa cyo ko ari mu basore bakiri bato navuga navuga bagitangura muri no myaka 2 3 nkuko sivye ka Pharaon yes bakora neza cyane muri style ya rap ariko kibabaje nuko umenga rap mu Burundi nta gaciro bayiha cyane Pharaon ibyo bibaca intege none ku Burundi ivyo bifise impamvu yavyo umunsi uzontumira ukamwira ati tuganire ku bw'ico gihe nzogenda hama negeranye impamvu kubera ko jewe mbayeho mu buzima
bwo kwiga ubuzima mbayeho cyangwa ubw'abandi babayeho rero nta mpamvu itagira impamvu yose ifise impamvu yayo rero gisigura yuko no musi namba rap iri hasi ifise impamvu yayo ubuherutse igihe dukoranye twarigeze kukivuga hazogera igihe tukivuge ko kandi buga yes na cyane urumva yuko imisari yiwe afise myinshi cyane akubwira ati nta mpamvu ibura impamvu yose bifise impamvu yayo na cyane tubyizere na cyane kandi usanga ari byo yes novuga Pharaon ni indirimbo twumva yuko irimo imisari iremereye irimo ubuhinga bwinshi cyane irimo novuga message irimo menga iri un peu flou novuga iyo bisi kubwira umuntu ayitahure dusabe ko tumutumira Pharaon kugira bisigurira Pharaon kumbure ugerageje kudusigurira ni indirimbo yagufasha igihe gute niko riko washimye kwanza kuyandika wavyanditse koko wibaza yuko ibintu bizoba koko uvuga ati ndizera ko bizoba ho urizera ko ibintu bizoba Pharaon ego so jembeshejweho no kwizera kwanje kandi no ndirimbo sindirimbo nanditse nkoresheje ubwenge bwanje kuko iyo nza gukoresha ubwenge bwanje bwari kwandika bwari kuzana ibihushanye n'ibi nazanye no munsi mugabo iyo ni indirimbo yabaye mwihishurirwa ridasanzwe nagize cyambona yuko ari byiza yuko ico kinyo hishurirwa nagize no rishira ku mugaragaro kuko nico cyatumye jewe nja muri iryo hishurirwa rero no kuvuga yuko ivyo bintu ndizera yuko bizobaho uko biri kose namba bitazobaho no munsi canke ejo canke mu mwaka wejo bizobaho ikindi gihe mugabo uko biri kose tuzobibona canke abandi bazobibona bazoza inyuma yes tugira ku cambere uvuga ati hari umunsi amawadi y'amashugwe azovaho duhembege kuri cya kintu tuba twakoze kwiranye n'ivyo tuba twakoze ama award y'amashugwe yo musa atagitangwa natwe turabona wereka mu Big Fizzo wa amashugwe kubera ko ugerageje kuraba Fizzo n'umuntu yakoze music kuva kera twebwe twakuze turabafana biwe n'abandi n'abavyeyi bacu bamwe wasanga bamufana bivanye n'ibintu byiza yakora namba baramwiyumviriye bakamuha ijya award ni kubera ko babonye yuko ayikwiye kandi akwiye agashimwe mugabo ugerageje kuraba ibikorwa yakoze ntibyari bikwiranye n'amashugwe kijya ni kimwe cyatumye jewe nja muri gihishurirwa mbona yuko ico gihe ajyama award atazoba hari umuntu azohembegwa ibikwiranye n'igikorwa ciwe no kuvuga yuko wewe ni wakora neza tuzororanirwa biciye mu kwimbura no kuvuga yuko tuzororanirwa biciye mu mwimbu w'akazi kacu umwe wese azohembegwa ibikwiranye n'ivyo akora bisigura bijya bizovaho hamwe umwe wese ahembegwa bizoba bikwiranye n'ivyo azoba ari karakora yes tugera ku cya kabiri utubwira yuko ngo hari umunsi Kireko azobaho mu buzima bwiza n'abandi bari kumwe Kireko n'abantu biwe bakama baryohewe no kuvuga yuko nta numwe atazi ninde nta numwe atazi Kireko n'abajya abantu biwe bajya twakuze tubabona twakuze tubakunda no kuvuga yuko bajya bagize ico bamara muri buno Burundi gushika nino saha rero ugerageje kuraba ubuzima babayemwo naragize hishurirwa ryo kubona ubuzima babayemwo bamwe nubwo ntabonye bose mugabo narabonye yuko butari ubuzima bari bakwiye kubamwo bivanye n'ibikorwa byiza bari barakoze bari bakwiye kuzobeshwaho n'ivyo bakoze bakaronka umwimbo w'ibikorwa byabo rero uwo munsi Kireko nabajya abantu biwe bazokwama baryohewe no kuvuga yuko bazoronka agashimwe kuco bakoze bazobaho ubuzima bukwiranye n'ivyo bakoze rero bazokwama banezerewe bivanye n'umwimbi ico gihe bazoronka kandi urasura kandi ukatubwira ati hari umunsi Sabi na Bidondo batazogwanira kuri stage uwo mustari uvuze yuko ico gihe urukundo mu bantu mu baririmbyi ruzoba rwarashashe bivuze yuko bijya bintu byabaye nta rukundo byagaragaje mugabo ico gihe urukundo ruzoba ruhari no kuvuga yuko bazohana ijambo bazohana umwanya hama bazofashanya umwe wese kuca ashoboye aho mugenzi wiwe rero uwo mustari uvuze yuko ukuri urukundo ruzosasa hama abantu bakore bakorana no kuvuga yuko rero impari guterana amajambo kugwana imbere y'abantu biki ivyo bitazoba bihari urukundo ruzosasa bahana ijambo n'umwanya turacabandana kuntu uvuga kuvyo wanditse uratubwira kandi ngo hari umunsi Africa Nova azogaruka asanga akana Pharaon mu muziki karavutse kubera mu ndirimbo Il est bon mon pays apana
hari umunsi nzoririmba Le Bon Mon Pays Burundi ariko ncuri ntimba kuba Sogo atakiri Burundi ari we yaririmbye Le Bon Mon Pays. Rero iyo mistari ngiye kuyisigura mvuga yuko duhereye kuri Sogo yararimbye yuko Uburundi ari bwiza. Le Bon Mon Pays Burundi nta utayizi yarakoze neza. Rero ico gihe nzocuri ntimba kuba atakiri Burundi no kuvuga yuko biratangaje kubona uvuga ko Burundi buri bwiza mugabo ntububarizwemo. Rero urumva ngaho hari ikintu cinyegeje indani. Rero uwo mustari nico uvuze. Hama tugiye kuri Africa Nova azosanga kana Farao karavutse mu muziki no kuvuga yuko yagiye kana Farao kataramenyekana canke kataratangura n'umuziki kwinjira mu muziki. Mugabo ico gihe azogaruka yumva izina rya Farao ari ryo zina ririko riravuga muri industry rizunguruka ryonyene. Guys, hari umunsi amahiti hari umunsi tuzokora amahiti connection atazo urugurumva uyu musari ndakumva urusigure cyane kumure bumvise ntegerezwa kusigura kubera ko insiguro bamwe bariko barawuha sinsiguro jewe nawuhaye. Okay, tugira ko dusigurira rero. Uwo mustar uvuze tuzokora amahiti connection atazo. Uwo mustar uvuze yuko bamwe bizera yuko kugira ngo ukore hiti ari ngombwa uzoba ufise connection na runaka. Jewe ninamenyana na Benishu ariho ibintu byose nzokora bizomenyekana ko abo bantu bihenze. Ahubwo ibikorwa byiza we ukora bizomenyekana utarinze guca no kuri naka dukora amahiti connection atazo. Igikorwa ciza kizokwigura cyo nyene utarinze kurondera naka nico uwo musaruvuze. Ico musaruvuga ariko ari benshi basigaye bitawura utabisiguye neza mu nacita. Niyo mpamvu mwampamagaye ngaha kugira ngo udisigurire neza. Yes, uravuga ku byerekeye promotion naho nyene. Ari umusari uvuga mu kuvyerekeye promotion. Ego uwo musari mvuga yuko mu muziki hazovuzwa abashoboye. Hari umunsi mu muziki hazovuzwa abashoboye ikimenyane n'igiturire bitaceze byaragiye. Kuvuga yuko uno munsi tubaye muri industry umuntu amenyekana kubw'ikimenyane cyangwa akavuzwa kubw'ikimenyane n'igiturire. Rero uwo munsi kimenyane n'igiturire ntibizoba bihari bizoba byaragiye. No kuvuga yuko hazovuzwa umuntu ashoboye hazovuzwa umuntu abikwiriye. Rero kwa kuraba kamwana wa mama ntibizoba bikihari nk'ibihari no munsi. Rero uwo munsi uzoshika. Yes, turacabandanya aracadusigurira Marc Pharaon. Uratubwira yuko hari umunsi Aigle Noir izohura na Barca Espagne. Uwo munsi mbona Aigle Noir Espagne iri kirakina dutahukana insinzi yahuye na Barcelona. Bisigura yuko uno munsi ugerageje aho tugiye mu mupira w'amaguru ugerageje kuraba aho turi mu bijanye n'umupira w'amaguru vraiment siho turacari hasi cyane. Mugabo uwo munsi wageranije inuvuga Aigle Noir na Barcelona ni ibintu bitangana na gato ariko baragerageje kubinganisha munsi sinabinganishije ahubwo Barca nayishize hasi Aigle Noir ndayishira hejuru. Gisigura yuko ico gihe bajya tubona ko bari hejuru tuzobashira hasi natwe tuduge hejuru yabo bivanye n'umwete mu bikorwa byiza tuzoba turiko turakora. Gisigura yuko agaciro tuzokiha twebwe nyene kwikengera kugira gute kubona ko tudashoboye. Ico gihe bizoba byarahavuye tuzoba dushoboye, tuzoba dutembera mu bihugu biteye ubwoba, tuzoba dukora ibintu bikomeye. Amahanga azoba yemanga ko abarundi dushoboye. Yes, hari umunsi Ballon d'Or izotaha mu Burundi. Amahanga kemanga ko abarundi turi kindi nk'ico nari mpejeje gusigura ubunyene. No kuvuga yuko uno munsi abakinyi bacu dufise ngaha nta gaciro bafise. Mugabo ugerageje kuraba tanga bafise irateye ubwoba mu bijanye n'umupira w'amaguru. Irakwiriye na Ballon d'Or ija. Ego uyo munsi tuzoba dukora ibintu biteye ubwoba. Amahanga yose azoba yifuza kuza ngaha mu Burundi, azoba yifuza cyane kubona ivy'abarundi canke kwigana ivy'abarundi bakora. Rero Ballon d'Or kuzoza ngaha bizoshika kuko abakinyi dufise barabizi kandi bari ku rwego kwiza. Ivyo rero bituma badashika hariya bizoba byarahavuyeho tuzoba tubabona hariya. Yes, ni fara ugerageje kumva kuri ivyo nagerageje gukura mu muziki cyangwa mu majambo menshi yashoboye kuvuga gushira mu muziki wiwe. Urumva yuko harimo vyinshi cyane kumbe hariho na byinshi je nta mubajije ariko tugira ko Pharaon uritira yuko ivyo bizoba ndavyizera cyane. Tuvyizere gute kwereka washimye kubiririmba
Okay, kubera ko nakubwiye uno munsi aho turi siho twari kandi aho turi siho tuzokwama turiko turaja imbere kandi namba turi ngaha hari habamye ngaha twebwe tutarahaza tuzohava haza abandi kivuze yuko rero burya ntidusubira inyuma dutera tujya imbere rero ijambo ry'Imana riravuga yuko atawe Imana yigeze iremera kuzobaho mu buzima butari ubwo kwishimira aho ndagisiguye nko muri interview sininjiye indani muri Bible kivuze yuko rero burya buri muntu wese Imana yamuremeye ivyiza rero muri ivyo vyiza Imana yaturemeye abantu yaremeye buri muntu wese burya abarundi turimo rero bijya vyiza twebwe tutarakorako ico gihe tuzobikorako rero Imana namba yarampishuriye yuko ibi byose twasiguye ngaha tuzobigerako yaciye ntuma kwizeza abantu ko ivyo bintu bizoshoboka kandi ngo hizera umuntu ngo hahiga umuntu yizera atarinze kubona rero wewe namba uvyizeye ntuvyakira uzobibona Gesi na cyane cyane reka twizere kandi twama twizera kandi tuzokoma twizera kuba abarundi bari mu bantu bambere nuvuga bamabizera kuko nubundi bitubako ntuba twizera ko tuba bafite kuvyumona bavuga ati ibintu nje ntwatse ko tuzobishikako ariko kuba tuba twizera tuvuga ati reka n'ibindi twizere ko bizokora sije nagafaraho kuko tuko turabona nuko n'amateka guma yiyongera mu vyereke umupira w'amaguru turana no mu muziki no mu vyereke mu nzira zose bavuga mu vyereke entertainment turabona ko tuko turatera imbere biriko biraza ariko aho Farao yifuza cyangwa oje nifuza ko tuzoshika turumva yuko haracari impinga itari ngufi haracari impinga ndende ariko turizera ko bizoba yego kandi ngerageje kukunganira gatoya baravuga yuko ni vyiza yuko dukora indirimbo zizokwama zibutsa abantu zitazotigiye rero ino ndirimbo no musi naho abantu batoyiha agaciro hari umunsi bazoyiha agaciro babone yuko hari ugeze kubivuga nubwo no musi tomenyekana hari umunsi zomenyekana ko biri kose na cyane cyane Farao ni yakoze indirimbo kugira ngo no musi bimenyekane akubwira ati hari umunsi zo kumenyekana kugira umunsi ibintu bizo ndagira naho yomenyekana no musi sibi nta kibazo hari umunsi ho izomenyekana gusumba naho yomenyekanye no musi byo nakafarao igesi Farao akubwira yuko hari umunsi wa mbere yazo wa nyuma abo wa mbere hari umunsi bajya bita ba king hari umunsi oya ndogo ukora manene navuze ati umunsi tuzomenya who is tuzomenya who is the best hama ibiti byumye amashami tuvyicire twaratse no kuvuga yuko ukuvuga yuko ico gihe hagati y'abami tumenye who is the best ico ni kintu nanditse inyuma yaho habaye uruja n'uruza kubijanye na concert yari yahawe izina rya who is the best mugabo byarangiye Fizo na Sat B uko biri kose mugabo byarangiye tutamenye who is the best mugabo uyo munsi tuzomenya who is the best uko biri kose inyishu ya kintu tuzoimenya ico gihe rero hama ibiti vyumye amashami tuvyicire twaratse no kuvuga yuko ibiti byose bizoba vyarumye tuzobikuraho tunagisha ibindi vyiza kivuze yuko babantu no munsi bariko barajya kubw'amazina yabo atakazi bariko barakora tuzobikuraho hama ibindi biti binage Farao reka naco ivyo Farao avuga birumvikana kandi ivyo avuga nivyo kuko nubundi ibiti nuvuga ibiti kenshi usanga byarabuze amashami kwici barabica bakabija kubikoresha izindi ubundi buzi nuvuga kuja kubigira inkwi cyangwa kubikoresha mu kubaka amakioske sivyo none nakari na cyane n'uburyo aho gati igiti kirakura kabisikindi niko bimeze sivyo none ga Farao ivyo uvuga je ndabishigikira ariko gusa nuko hari abantu badakunda ukuri abo nabo bariho mugabo natwe kubera turiho kugira ngo tubakundisha buryo ukuri ni kubora nubwo wo guhamba umunsi umwe kogaragara rero byoba byiza kubera ko icatumye Yesu yitwa mukiza ni kubera ko yakoze ibikorwa byiza uruko urumva rero nawe nturiho kugira ngo urabe abo badakunda ukuri kugira ngo bahishe ukuri ahubwo uriho kugira ngo bizeze yuko buryo ukuri ari urumuri rumorekera abinjira kugira ngo babone iyo baje rero byoba byiza natwe ukukuri kwacu tugushiza hagaragara kugira ngo kubonesha binjira yes na cyane ivyo Farao avuga kugira yuko ntibisaba yuko kujya kuri jewe nari nkwe kubabwira ko ndaguhisha ahubwo nari kwe kubereka ko kuri tururumuri tubereke ko kwa kuri kukiye kuja habona sivyo na Farao yes Farao ntiyagenda uko nyene atadukoreye mu gaho she's on the beat yeah
bora tunanoma na Tunabadilisha sauti. kila kitu kiko better so like this yeah. Hari umunsi imibiri yacu izobora ikatuvaho, umunsi ijuru n'isi navyo nyene bizovaho. Hari umunsi ivyo dukora bizotubeshaho, uwo munsi nyene mbabwira nta myidogo izobaho. Ifaranga ntiritume wiyambura ubuntu, wiyite bakame mu kunyaga ivy'abantu. Hari umunsi mu muziki hazovuzwa abashoboye, ikimenyane giturire bitaceze vyaragiye. Yama award y'amashugwe uyo munsi atagitangwa, natwe turora nigwe biciye mu kwimbura. Management zitagira amahera, bamwe bahiga kiki gusinya tukiyankira. Hari umunsi Zakaya azobona Yesu aturi igiti, bidondo na sabi batakigwanira stage. Uraca bugacana yandi igihe kizoza, abasore barya inyama ntibabe bakiga ivyuma. Hagati y'ababami tumenye who is the best, ibiti vyumye amashami tuvyicire twara. Uwo munsi Mbonegre Noir Espagne iriko irakina, dutahukana intsinzi yahuye na Barcelona. Acha we Yuma turakwenda. Hari umunsi abatwenga ubu bazorira, umunsi one day yeah, one day Hari umunsi nzoririmba ilebo Mompei Burundi, ariko nshuri ntimba kuba soga atari Burundi. Bamwe babibugwanko bimbura ibimaramare, ico gihe tuzobona akamaro ka Mikale. Uwo munsi ndawubona Ballon d'Or itashi Burundi, amahanga kemanga ko Barundi turi kindi. Guhimba ivyo wariye navyo bizoshika, imburujwe zisese atari ukugwara inzoka. Ivyapa imihingo yose bakoresha ifoto Abarundi kazi tugakundishwa ivy'iwacu. Babacamanza nabo bazicigwa, kuko abacira imanza abandi bazozicigwa. Nza kubona muri ninde tumumenye uwari Kireko n'abantu biwe bakama baryohe. Kujya Frevi takiryamye Africa Nova yagarutse, asanga kana Farao mu muziki karavutse. Abaririmbyi b'Abarundi tugaharugwa mu batu, ico gihe umurapera azobagenda n'abarinzi. Yangumbi zovyara umwana ateye nk'igisabo. Hari umunsi burya gahanga atazishwa n'ubwo abagabo. Arusi gahanga tuzakitwa n'ubw'abagabo. Umunsi wa nyuma wa mbere, hari umunsi abatwenga ubu bazorira, umunsi yeah, one day akubwira one day hari umunsi bizokunda. One day kila kitu kitakuwa okay kabisa. Yes, Farao, turumva yuko ni indirimbo yawe isa nuko irimwe amajambo menshi, maneno makubwa sana mpaka nakuzidi hata ukubwa kaka. Mimi maneno yake kikubwa mpaka nakuzidi ukubwa. Kwani ukubwa wa mtu uko wapi? Hapa. Ukubwa wa mwili wagisi mtu asafa kuona sema majambo ni harabu kwilingana gucyo Farao. Ego ivyo vyari ivyo mugabo ubukuru bw'umuntu bunini bw'umuntu buri mu mutwe wiwe. Papa kubera ukuri kuvuga ukuzi kuvuga ukuze. Nico bisigura. Ukuri kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze. Ntibiraho ko bisa nibitwa ko bukuze ngo bitegeza ko bucu uvuga ukuri. Ibintu byose bizogenda fresh. One day tuzoronga ama award akwire nivyo twaba twarakoze ivyo bwa Farao. Ndagushimira cyane Farao. Ego mwakoze cyane nanje ndabashimiye cyane kuko numwanyiyumviriye ko mugabo tugire ko nk'abagiye bigisahira duhimiriza n'abantu boja kuri YouTube channel yawe. Ego yitwa gute? Mark Farao official. Hama nubwo kwandika umunsi by Mark Farao urayibona. Hama hari ibikorwa byinshi bimaze kuja hajya kunshigikira, singombwa ngo umpa amahera, singombwa no kugira subscribe, like comment na share. Urashobora kumbona aka kintu kitameze neza ntuntuke hajya muri comment, ahubwo mpanura umbwira atahantu nuko sore. Rero nico bivuze support nk'izo turazikeneye. Hamurungikire n'abagenzi tubashe kubona yuko ivyo turiko turakora tudatamba twirore, ahubwo dufise abariko baradushigikira. Ego yes, utugira ko tugira Facebook na Instagram yakoresha. Ego nuko nyene ni Mark Farao. Facebook ni Mark Farao mfugaji. Hama Instagram ni Mark Farao. Ego YouTube twibutsa Mark Farao official. Yes, msanga kuri YouTube channel yiwe, msanga kuri Facebook, msanga kuri Twitter, msanga no kuri Instagram. Ndakwibutsa Facebook na YouTube yo kubwira ati ni Mark Farao official. Gira subscribe, like, comment na share kugira ngo ibikorwa byiwe bibashe kubona n'abantu benshi cyane. Nakubwira yuko isimuko mu amahera mu kumusupportinga, naho wogira like, naho wogira comment, naho wogira share, naho wogira ukaraba, naho wogira subscribe cyangwa ukaraba ikiganiro uvuga, ukaraba indirimbo yiwe ubu mufashije Farao mu kumuteza imbere. Tuzosubira rero inshallah imana ikunze. Arakomwe na Benny behind the camera, Juma Professional. Ntiwibagire kugira subscribe. Bye.